Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya, n'amakuru duhejeje kuronka yihuta cane n'ubundi arabana n'ukuri ko wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ngo Petero Nkurunziza ngo ntiyahitanywe na Covid canke n'ihagarara ry'umutima nk'uko vyavuzwe. Uburozi yicishijwe bukaba bwaravuye mu Mwanza mu gihugu ca Tanzania. Ibi ni ibintu vyavuzwe na Bob Rugurika, Leonidas Hatungimana ndetse na Pacifique Ninahazwe, bo banemeje yuko urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi barumenye hafi iminsi ibiri imbere yuko leta yoyo ibivuga. Aba bose kandi uko ari batatu bavuga ko Nkurunziza yacikanye hari ku munsi wa mbere, ariko abenegihugu babimenye ari ku wa kabiri. Ati umuntu wese yapfuye umutima urahagarara, ngo leta rero nitange ukuri nivuga icatumye umutima wa Nkurunziza uhagarara kuko barakizi. Bob Rugurika yemeza ko ico ari kimwe mu vyatumye atabura amakenga ku rupfu rwa Nkurunziza, ivyatumye acukumbura agasanga ivyavuzwe yuko yahitanywe na Covid canke ngo umutima warahagaze atari vyo na gato, ahubwo ngo yararozwe. Muri ico kiganiro kandi Bob Rugurika yagize ati uburozi bwishe Petero Nkurunziza bwavuye ahitwa i Mwanza mu gihugu ca Tanzania bwinjirana imakamba. Akaba abandanya avuga ko azi ingene bwahanahanywe kuva i Mwanza gushika butamizwe umuhisi Petero Nkurunziza yamarako bivanye n'akarangamutima asanzwe azi neza ko kumenyesha amakuru adashobora gutanga idonido ry'iyo nkuru kuko yohava ikwegera akarambaraye bamwe imitwe ikanacika. Avuga kandi ko kuri ubu inzego nkuru z'igihugu cane cane abari bashizwe mu nzego nkuru z'umugambwe CNDD-FDD bari kwisonga ry'ababazwa urupfu rwa Nkurunziza, kandi ko ivyuko yishwe n'uburozi babizi neza, kandi ko ngo niyagumatanza umutima bakanka kubwira ukuri abenegihugu ku rupfu rwa Nkurunziza, Bob Rugurika wewe azobashengeza bose hamenyekane ukuri ku rupfu rw'uyu muhisi Petero Nkurunziza. Muri ico kiganiro kandi Pacifique Ninahazwe yabajije Bob Rugurika ku vyo kuba yaravuzwe muri dosiye y'abapfumu yafadikanijemwo na Alain Guillaume Bunyoni. Kubera ko cari mu kiganiro ijambo ni rwawe cabaye kirekire cane kandi cavugiyemwo amakuru menshi araba ubuzima bw'igihugu. Tugiye kugaruka rero kuri izi nkuru z'ibice bice. Pacifique Ninahazwe yavuze ku matohoza yakoze bikemezwa kandi n'impapuro zerekanywe n'ubutungane. Bob Rugurika aravugwa muri dosiye y'uburozi n'abapfumu yafashijwemwo Ubunyoni. Yabivuze nk'urengana arenza akati ngira Bob araza kugira ico abivuzeko. Rugurika yisiguye kuri uko kuvugwa muri iyo dosiye agira ati kuva mu ntango ntaco batanyagirije, abantu bose barabizi, nivyo vyo kunshira muri dosiye ya Bunyoni ni ukwanguha kubesha. Bob Rugurika ati ntako batagize ngo banyambike ibara, ariko si ivyo gusa. Tabu Abdallah na Tarisisi Nkezabahizi barigeze kwitora bazanira varize yuzuye amadolari ngo bikunde mpemuke ndabankira. Sivyo gusa kandi barambwiye ngo ko bangurira inzu i Burayi nkimukirayo, ico gihe bashaka kugurura RPA ikorera mu mahanga, bansaba ko no kwemera nkava mu gihugu nkaja kuyiyobora, nabwo ndabankira. Ngo n'ubu rero ntibarashigwa, baracatuma abantu babesha ngo baje kwiga ariko baje kumpiga ngo banyice. Abo Bob Rugurika aravuze ko ari bo umuganwa Gasore yita abambuzi n'imihirimbiri. Si ivyo gusa, Bob Rugurika avuga ko yamye agwana n'abo yibaza ko basangiye urugamba.
yatanze akaroro nk'ikimenyeshamakuru Iwacu cyaboneka nk'ikiri mu rugamba rumwe nawe, yamara igihe afatwa agapfungwa muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015, Iwacu yanditse impapuro 3 zuzuye zavuga ibiryoza Bob Rugurika ngo zari zigize ico bise Je ne suis pas Bob. Ngo rero ngo yamye hanganye nabo yibaza ko basangiye urugamba, ati nivyo zo kunyagiriza ko noba mfise aho murera dosiye y'ubupfumu n'uburozi, noba ntarafashijwemo Bunyoni nirementanya. Tubibutse ko Bunyoni iyo dosiye atayihakana, ariko we akaba yaravuze ko yashaka kumenya nimba vy'ukuri uwo mupfumu ubushobozi bamuvuga ko abufise, ariko ko atamugambi mubi yari afitiye umukuru w'igihugu, bivugwa ko yari afise umugambi wo kumugandagura. Ikindi kandi Bunyoni ntaco yavuze ku kuba yoba yarafashijwe na Bob Rugurika. Iki ni ikiganiro cyavugiwemo byinshi cyane, harimwo ibirabana n'urubanza rwa Lengiyombe Bunyoni ndetse n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi Perezida Evariste Ndayishimiye asaba abarundi ko bosenga kuko ngo hari idayimoni iriko ishaka ko Uburundi budatera imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba abarundi gusenga kuko ngo yasanze hari idayimoni iriko ishaka ko Burundi butotera imbere. Evariste Ndayishimiye akavuga ko iyo habonetse amahirwe aganisha Burundi mu iterambere ngo haca haza izindi nguvu atazi zigahagarika ivyo ariko bikorwa kugira ngo igihugu ntigitere imbere. Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje mu indwi twasozereye ku munsi mukuru w'umutangakori. Uti abarundi twese dusenge cyane twirukane dayimoni ibuza iterambere ry'u Burundi, kuko iyo habonetse akantu kose ko tuma dutera imbere haca haza izindi nguvu ntazi zica zibuza. Iyo proje icipfa igaca ihagarara, nk'uku ntimubona ko turiko twirukanka ngo ni kera dutangure exploitation yayo. Umuyaga nkuba Rusumo Foruzi ntiwaje, harya muzoza mubona izindi nguvu ziti stop ntaho muja. Tudasenze rero ntibikunda. Niko Perezida Ndayishimiye yabwiye abari bitabiriye ivyo birori vy'umwaka wagenewe umutangakori. Ayo majambo Perezida Evariste Ndayishimiye ayavuze mu gihe igihugu kiriko gica mu ngorane zikomeye z'ubutunzi. Aha turavuga nk'ibura ry'ibitoro, amafaranga mvamakungu mu gihugu aboneka nabi na nabi, ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro, ubuzima bubandanya kuzimba mu Barundi na cane cane ku bakozi ba leta. Hari kandi ababona ingorane z'ubutunzi igihugu kirimo Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambi we wakomokamwo ngo babifisemwo uruhara runini. Uyu akaba ari umwe mu Barundi aba mu gisagara ca Rumonge yagize ico avuga, ariko hatashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana ku mvo z'umutekano wiwe. Yaragize ati Perezida Ndayishimiye ivyo mpaye mbonasa n'uwananiwe ivyo gutwara igihugu tikuki gushika ino saha maze kubona ko akora igihushane kuvyo akora, kuvyo avuga n'ivyo akora. Hamwe arerekana ishaka ryo kuzamura ubutunzi bw'igihugu, handi akaba wa mbere asesagura ubutunzi bw'igihugu. Ati none zirya ngendo bafata burindwi no mutambukanyi yo mu mahanga, umusaruro zimaze kuzanira Burundi nk'igihugu ca mbere gikenye ku isi ni yihe? Tinjewe nabona ko hari ingendo batari bakwiye kuza barafata basi bagatuma abandi. Ikindi kandi ngo CNDD-FDD yarashimye ingendo yayo yo kwigungira ko igihugu ari yonyene. Abarundi sinzi baja ubuhungiro bakanka icitwa ibiganiro, kandi abafasha Uburundi bari bemeye gusubira kuduha imfashanyo maze duheme na gato. None raba baravyase abacu, hama ngo twatewe ni dayimoni. Ibi rero hakaba ari ivyatangajwe n'umwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge aravye ibibazo igihugu kiriko kiracamwo muri iyi minsi. Mu yandi makuru kandi reka tuyabandanize ko ariko aravugwa mu gisata c'umutekano, aho mu Cibitoke agashoko ku biro vy'igipolisi mu ntara karimwe abantu bikuvye inshuro 3 kubo gashobora kwakira.
Aka ni agasho ku biro vy'igipolisi mu ntara ya Cibitoke harimwo abantu barenga 120. Abashika 40 bagirizwa amatati y'amatongo abandi nabo ubwicanyi. Abaharanira agateka kazina muntu bo basaba ko amadosiye yabo yokwigwa n'ingoga kugira ngo ibitigiri bigabanuke muri ako gasho. Abantu rero bashika 122 nibo bapfungiwe mu gasho k'ibiro vy'igipolisi mu ntara ya Cibitoke. 23 bagirizwa amatati y'amatongo, 11 bagirizwa kugerageza kwica abavyeyi babo, abandi 8 bakagirizwa uburozi bushingiye ku matati y'amatongo. Amakuru dukesha umwe mu bajejwe intwaro, abandi 14 bagirizwa kwihagira amatongo ya leta. Uwundi wo mu bajejwe intwaro atashimye kumenyekana yavuze ko harimo ivyitwazo vyo kurenganya abanyagihugu bakabapfunga babagiriza ko baba mu matongo ya leta bitagira ifatiro. Ati uru n'uruyeri rwo kunyaga amatongo yabo asanzwe amera. Abaharanira agateka kazina muntu muri iyo ntara bo babona ko hakwiye kuba amatohoza yimbitse kugira ngo ukuri kuje habona, kubera ko babona ko benshi bapfunzwe ku karenganyo kwirementanya. Bavuga ko hahonyanzwe n'ingene imanza ziburanishwa kuko harimwo abamaze amezi 4 bahapfungiwe, bikaba binyuranye n'amategeko. Ikibabaje kinini rero n'uburyo babayemwo. Uti abanyororo benshi bafise indwara zanduruka ku gufungura nabi no kubura ivyo bapfungura. Ikindi naco ngo nuko uburwaye batihutira kumujana kwa muganga ngo arashobora kugira abapfa umwanya n'umwanya. Tumubajije umushikirizamanza mu ntara ya Cibitoke yavuze ko bamwe bagirizwa amatati y'amatongo abandi nabo ivyaha vy'ubwicanyi, ngo nukureka ubutungane bugakora akazi kabwo. Ni mu gihe buramatari w'intara ya Cibitoke Kareme Bizoza nawe amenyesha ko hari abapfungiwe kwihangira amatungo ya leta. Bamenyesha ko kandi agashoko ku biro vy'igipolisi mu ntara ya Cibitoke katarenza kwakira abantu 40 kandi kubatse ku metero 12 kuri 6. Aya niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'Umuhuza TV muhezagirwe.